umugabo akakunda kuntazira KIREKO. Mbe KIREKO ryavuye kubera gukina canke ryavuye mu bindi bintu mu kibano nyene? Ryavuye mu kubera gukina, ni ikino bakunze mu biganiro nakunze gukina cane, ndagikina neza abantu baragishima kubera iryo zina ryarimwo baca bararigumya kuko baryohewe, hama rero bacaguma barintazira gushika nuno munsi. Barakunze kuvuga ko mutama wawe atavyorosha cane, usanga yifitiye nk'abantu ze mufise nk'abamama bangahe? Oya. Bon, afise umama umwe ari mama wanje. Muga ntuzi igitigiri c'abana muvukana? Ndakize mugurumva hari ibanga ry'umuntu ashobora kwisigariza. Ni giki ukora mu buzima busanzwe? Niwagenda muzaburaya ntuze wigumireyo. Hari amahera menshi, hari iki kumbure naho uwo yaronka ni vyiza kuyazana mu gihe. Ubwo urabishika ugashaka abakobwa mu gisagara? Uraza kubaha nimero ntaco barandondera. None tubwiye none. Barandondera inbox ya misigati. Bamenye iki wawe cyo wumva ushaka. Urabishika ugashaka umukobwa mu gisagara? Nemba mufise nta kibazo uzomuma ntaco tuyaga. Bitorera je kuvuga nanje bari. Bakunzi wa Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro murana ko ariko ndanje binusha manko mubibona turana mutamenyereye kandi turi kumwe n'umuntu musanzwe mubona kandi mwemera cyane ariko mutari bwabone kuri Magic TV. Reka tumuramutse hama cyatubwira ni cyatugenje no cyatubabwira ni cyatugenje no musi tuja kumuraho. Murameze neza mutama? Mwaramutse neza. Akazina kanyu mutama? Nagira ntambwe kubaramutsa mwaramutse neza. Akazina je nitwa Deo Hakizimana, umugabo akakunda kuntazira KIREKO. Mbe KIREKO ryavuye kubera gukina canke ryavuye mu bindi bintu mu kibano nyene? Ryavuye mu kubera gukina, ni ikino bakunze mu biganiro nakunze gukina cane, ndagikina neza abantu baragishima kubera iryo zina ryarimwo baca bararigumya kuko baryohewe, hama rero bacaguma barintazira gushika nuno munsi. Turaje tubwire KIREKO uyu munsi ikintu cyatubwenje ngaha twabonye ibintu vy'intebe mutanga intebe, mbe novuga gute ni ikintu ciza twabonye mwakoze twashaka mudusigurire neza aho vyavuye n'ukuntu byari bimeze. Iri shure bagita ishure rya Gweru ya mbere kandi nkaba ndarivukako, hama rero iri shure ndamaze imyaka itari mike irenga 30 ndarirongora, nserukira abavyeyi, hama abavyeyi kubera bagunywe banyizigira ndabona ko iri shure rukenye intebe nja nikora ku bana bize ngaha. Harimo umwana wiwanje yiga muri Canada, hama ndamubwira nti wewe mwana waraciye kuri iri shure, ni nawe warabaye umuyobozi w'ishure kuko yaratwaye lycée mu ishure rya paroisse y'Iburayi, aragera no kuba mu assistant kuri kaminuza, hama cagenda kwiga mu Bubiligi imyaka 5, hama araheza. Urumva umuntu yaciye mu vy'indero ndamutabaza nawe acatabaza abagenzi, ndamusavye nk'intebe 10 mugabo nabafise akanyamuneza ko naciye ndonka intebe 60. Ya majwi b'abavyeyi bampa baguma bampa banyongera ndayerekanye ndabeheretse ico maze ko ntarazwi ishinga no kumenyekana gusa, ndazwi ishinga nuko ishure nobona ko ritera imbere, abana bahiga bakagira ubumenyi bakunguruza kuko ejo nibo Burundi bw'ejo dusanzwe twiteze ko bazotugirira akamaro. Abo bantu bari muri Canada turetse umuhungu wawe nabo nyene n'imvukira zo ngaha canke yafatanje n'abagenzi be basanganye bari? Oya simvukira zo ngaha, n'abagenzi biwe kumbure bava mu bihugu ntazi, sinzi ko harimo abava mu Burundi mugabo washaka tudasangiye ni zone canke intara mugabo bakaba bahurukiye hamwe. Urabona ko abagenzi bari hamwe bateza kuza barafashanya, nawe ne kumbura azofasha n'abandi. Navyo ni vyiza jeno bishiramwo mu gukenguruka kuba utagira abagenzi, navyo batinya mwigenda ntihari impeshi, ni vyiza kugira abagenzi, ni vyiza kuja mwishira hamwe bukaba hamwe n'abandi.
yego. ni giki ushimira abantu hari abantu benshi mutama iyo bashitse i Burayi baca bibagira aho bavuye bibagira naho baciye kugira bahashike ni giki ni gute canke woshimira abo bibutse aho baciye canje no mwana wawe agakora ico ciza kandi nawe cagushitse ku mutima cyashitse ku mutima nuko abo bana nkuko byagiye biravugwa mu majambo kirazira kwibagira aho wavutse kirazira kwibagira aho wize aho watanguriye kuko bajya bagutanguye ukiri mutoyi kukurahurira ubwenge ntuhibagire genda ubashimire hariho na karirimbo bavuze bati wibuke ushime niwagenda muzaburaya ntuze wigumireyo hariya hari amahera menshi hari iki kumbure naho woyaronka ni vyiza kuyazana mu gihugu mbere tukabasaba nabo bagiye hanze kwiga hariya nibaci baguma ngo bari kwakora ubuzi hariya baje gukorera ubuzi mu gihugu c'abavukiyemo barera abandi bana bakora ibikorwa by'igihugu nakari igihugu kibarungika hanze kibakeneye nk'umwizigirwa babonye kuko benshi baravuga ati turashaka gufasha muga tugasanga n'abantu bo kwizera abo twobiha boca babijya ntibashobora kubishikana nk'uko wewe mutama wabishikanye bakabibona ni gute vyashitse wewe yaciye he umuhungu wawe ari nimero za telefone kuko hari abantu bakwizeye kandi bava babonye igikorwa wakoze bavuga ati turashaka no gukora ibindi na cyane ko Diaspora yatubwiye ko amashuri atubatse ibintu byinshi babibura watubwira ukuntu bashobora kukuronka vyoroshe bashobora no kuguteza imbere mu bindi muri aba bana bakure biga ahantu harorane hameze neza ego ivyo byose byaciye ku nomero ya telefone yiwanje kuko narabahaye inomero ziwanje nimugomba gufasha ca kuri iyi nomero murungike kwa mahera hanyuma nanje tugume tuvugana nkaba mvuga boshaka gufasha baciye ku nomero yiwanje je mfise inomero iri kuri WhatsApp 79 963 439 iyo bayiciye ko rero ivyo barungitse byose birashika nta na kimwe kizimira twebwe muco twavutse nkuko turi abantu b'abakristo nkuko turi abantu b'injabwenge naho tutize maremare kirazira ico umuntu aguhaye kukinyuruza canke ngo gikoreshe nabi kuko ivyo nta terambere wowe uri kuragira kuko twebwe dushaka nyene ko tugira iterambere kandi rishika riboneka kandi rirama nico bazotwemerera kandi n'abana abatiriko turagira bazovuga bati twari dufise basokuru bari batwitayeho yego reka tubashimire KIREKO mwakoze cyane murakoze namwe yego murakoze namwe mugere muturamukirize n'abandi nabo nyene batugabiye nimwe abashikira muti bakengurutse cyane muri Canada uti mugira ivyo mutanga n'ivyo musigarana uti hamarera Imana nayo izibasubirize mu ndumane mu vyo mwatanze murakoze bakunze wa Magic TV nkuko mwabibonye twari turi mu Giheta ntitwari gushobora kugenda tutaravye abantu bamwe baba star basanzwe ari ngaha nkuko mwabibonye ijya mbere twayaze na mutama KIREKO ure tugace tuyaga n'umuhungu wiwe urameze neza ndameze bon mbe uri imfura ya mutama ico kibazo kigambaraye sindi imfura ahubwo nge sindi n'umuhererezi umuhererezi ico sindi imfura numva ndi hagati uri hagati bakwita gute rero so amazina yanje ukuri je bayita Dusabe Nelson Mandela yego uko yereko mutama yakwise Nelson Mandela ndashaka kumbwire ikintu ca mbere ndagushakiye kugwira tuyaga ndashaka kumbwira ukuntu wiyumva ifite umutama w'umustar nk'ujya wiyumva canke mu buzima busanzwe ubayeho gute iyo mfise mutama w'umustar nk'ujya ahagaze ndavuga nti kabisa nanje aho mpagaze ndavuga nti no kuri vraiment ndi kucata kubera mutama wanje mbega niba mwaba muvukana muri bangahe oya ico kibazo ni kirekire so tuvugana turi abana benshi urumva muga tutarenze cyane kuko naho tuvyumva barakunze kuvuga ko mutama wawe atavyorosha cyane usanga yifitiye nk'abantu nze mufise nk'abamama bangahe oya bon afise umama umwe ari mama wanje muga ntuzigitigiri cy'abana muvukana ndakize mugurumva hari ibanga ry'umuntu ashobora kwisigariza ni giki ukora mu buzima busanzwe canke ni giki ubona ati jewe kinagikuye kwa mutama
ikintu mu buzima busanzwe nkora kugeza amagingo je ndumukinnyi wa ninde nkuko musanzwe benshi basanzwe babibona kandi babizi arico wari warumbajije ati ikintu nakwiye kuri Mutama urumva naravye nsanga Mutama ntiyosiye nta wundi iragiyo sigira atari jewe kugeza amagingo rero ndisamura gwa ubustari bwa Mutama ajya ninde ni Mutama wayigaba bon oya siwe ayigaba ninde igabwa no mama yitwa Ngendakumana Bernadette ari representante legale wa ninde hama Mutama nawe akacaba icariho ciwe urumva kugaba ko kurumva twigaba twese kuko twese iyo turiko turakompoza duterera iciyumviro hamwe ari abantu benshi bashobora nko kwiyumvira ati none abantu bandinda aho twakababoneye ni RTNB gusa turabizi nka uri umujene urazi za YouTube na za Facebook ndibaza system kweri kudashobora kuvuga ngo reka ndabazanire mwako kayide bashore kuba bo biduza kuko murabana ana nk'ubu nk'iki gikorwa tumuvuye gukora ni igikorwa cyashigikiwe n'aba diaspora bari hanze no kuvuga barabazi baratuzi cyane mbere nanone kwica ikintu warumbaje kubiduza byari ivyo ariko urumva hari igihe usanga uburyo na buriya anye bidahuse byihuse cyane ngo bikunde kugeza amagingo aho tugomba guca ku YouTube tugasanga cyangwa ku Facebook tugasanga amaninde ariko mugabo ntitumenya abantu bashyizeko kugeza amagingo ubu turiko turakurikirana neza turaba abantu bashirako abaribo tumenye n'impamvu urumva bo bariko aridandariza turabe tubigende ko porepore ni nk'iki kimaze kugushikira uri kurakina uvuga ati ni insolite kwera aha hantu nyimba warababa cyangwa waragize na cyane kukinana n'umuvyeyi wawe ikintu kimaze kunshikira akenshi niyo nkinye nka role nkasanga iyo role ikabigashyikananira ndumva mbabaye cyane gose niyo udashoboye role ntashoboye so role ntashoboye novuga ko ari nka role yo novuga nti muri make haro mahole baguha usanga ni nk'iyo hole uba umunyokuru ukaca ubiki umunyokuru kandi uri umuhungu urumva nk'izo usanga zidashoboka bihora bishika urumva ni ubuhinga ariko urumva iyo turiko turakina turavuga tuti izi ninde tuzoraba aya maje tuzoraba umunsi uri izina usanga tuzogira iki tuzoyajako mugabo nkaye baje bamutama nk'ujya bamutama wanje umuhaye hole y'umunyokuru arayikino kuri kwamye hariho ikintu gitangaza abantu wahoze ari perezida w'u Burundi yitavye Imana ari ukuntu yabafashe mu mugongo cyane yarabafashe umugongo bayimodoka bayibiki nutwo tangwe kubona yuko yani ingufu nyinshi zitanguye kuza mu bantu baninde hama mu nyuma dutangwa kubona umenga mwagumye hahandi nyene twari twiteze ko muhava mu abantu bava bazi Bujumbura bakinane hano hose genre bagire mbega ni kubera iki mwebwe mwama mushaka ego munifashe neza twabonye nkaho mubaye turana ko ibintu bimeze neza none ko iki mwama mushaka twereka bijya nyene so igituma dushaka kwereka ko misi yose twama tubereka bijya nyene niki gikurikira no kuvuga ninde si za zindi z'abantu bo mu muji bahe oya ninde tubereka karanga kaho hambere akanga ku Burundi akaranga ka kera bon tukabereka byukuri ibintu ngo by'utwana tukiri dutoya Mutama wahora bikina ngo utwana tukiri duto ibintu nk'ivyo bijya nivyo batama mu muji bijya nivyo batama mu muji nabino cyangwa barabigira so ni za hole nakubwira usanga Mutama we azishoboye muga tweze katunanira bivaye n'ubuhinga bafise ariko ninde by'ukuri ninde y'ukuri ni ninde kuva nk'uwabonye ninde kuva mu 80 gitangura arazi ninde aho yatanguriye naho yavuye sivyo nkuko mzee yamabivuga ninde yavuye kwititso ry'u Burundi muri make kama kama nico gituma ninde y'ukuri arijya ninde uzobona yakama kabakera ego nico gituma utabona tutihutira mu bisagara ibintu vyo mu muji oya ahubwo duhanura bajya mu muji twabwira tuti garuka ku Burundi kuko iyo muri ko ugaca usanga umukobwa yashize ko rouge à lèvres usanga umukobwa yatiruye iyo si sakaranga ko iyo ko sakaranga ku Burundi umuntu ashaka kubikina gutyo wonye mugabo kugira ngo ugire umukosore juste ni nk'igiki ubwira bajya abantu babafashije bajya aba diaspora kuko rya shure ndibaza nawe ririgika ko batoya bawe nabandi kandi nabana bawe nabo nyene bazohiga cyangwa urusanzwe bafise abana so nk'ikintu abana
banzurindire ico kimba sindakwicira isoko ico kimba je nariko ndagushaka numva cha bica birabe gushikira ukumva ushaka umukobwa wo mu gisagara ivyo ntaco oyambwiye bitubwire rega hari abaza kukuraba ari abakobwa akunda abastar tuvyihoze birabishika ugashaka abakobwa bo mu gisagara uraza kubaha nimero ntaco barandondera none gende tubwiye none barandondera inbox ya misigati bamenye iki wawe cyo wumva ushaka birabishika ugashaka umukobwa wo mu gisagara nimba mufise nta kibazo uzomuma ntaco tuyage bitorera je kuvuga nanje barimenyera oya so reka tubandane ntacyo ni jama nta kigenda nta na kimwe hama nkuko warukivuze so ni kuvuga ahubwo mbere kwanza nk'ubunye nko tworonka nk'abantu nk'abariya bafite umutima nka bene ujya bashika nk'ijana cyangwa amajana 2 Burundi bwotera intambwe nkuko conseil yakivuze ahubwo bibaye ngombwa nibafasha rya shuri hariko aba petit frère ndetse akabako n'abakuze n'abakuzine ahubwo bibaye ngombwa bazofashe n'izindi komine nandi mashuri mu yandi makomine ndetse bashike ku gihugu kuko irya association ko nayo mfise koko association kuri hit sawa mbere bibaye ngombwa uzosanga bageze ku rwego rw'igihugu ndetse uzosanga na son excellence avuze ati babana bari hanze bavukanye bari hanze ntibibagiye igihugu cabo ukazuca usanga nabo nyene urya mutima bafise bariko bawubiba mu bandi bantu nkabije bitanga icigo yego reka tubwire ko tugushimira wakoze cyane namurakoze cyane yego ndashimiye Magic TV yego kandi ugende ubwiye wa mukobwa ashobora kuba ari interesa ajyanye urya nta kibazo arambana urakoze cyane yego